Okay, everyday nari kudeje nkamana ubwoba niganyira umutima warasimba sinarizi kejo hanje kazogera kujya kwingeregere nkatera igere mpigiyo mpungira ariko narubuye ryabuye yuguruye ngo rirabaho ntahira nigishika cinshi mu rukundo kwinsanga sije ntigaba burya muri bwa bwinshi bw'ibibazo sije nikoreye umusaraba hari uwari ku ruhande yivugira rimwe gusa hama bikaba ni nariro hikaganzi kagaba kandi komoka mu muryango wa Yuda. Yep, ku mazina ni MP canke The Marsh. Natanguye umwuga wo kuririmba kera ndibuka niga mu mwaka w'8 muri secondaire. Ndibuka yuko uwo mwaka nari ndubuye mu ishure rya secondaire ariko bica bima guhura n'abagenzi bashoboye kuninspira. Ndirimba rap canke ikintu cose gishoboye kuryoha mu gihe ndagisohoye mu ijwi ryanje. Kugeza ino saha tuvugana umudiho wa gospel nturatangura kutwinjiriza nk'uko tuvyifuza mu gihugu cacu. Iva mu bintu vyose irashoboye kuva mu munezero mfise, mu mubabaro mfise, mu muryango, mu bagenzi, mu buzima bwa misi yose. Kugeza ubu maze gusohora indirimbo 2. Nizo maze gusohora. Ego ndakunda Kingdom Party. Bugati welcome to party Kingdom Party, welcome to party, yeah, kubw'izina ry'uwo mwami, yeah. Oya ndacara umusore. Umugore nifuza kuzoroha. Nifuza ko nzoba ari umugore mwiza, mvuze mwiza I mean ku mutima ariko kandi no ku mubiri bien sûr. Umugore azoshobora kunshigikira mu ntambuko zanje zose, umugore azoba ari capable nkuko amafonction y'umugore abivuga kumbera umufasha mwiza. Ndakunda kuyereza igicapo igihe cose mpagaze hejuru y'umubumbe w'isi hama isi yose vyitwa ko ndayifise mu kiganza. Donc bambajije indoto bibaze yuko ari ukuzokubona one day muri ico kibanza. Ndafise umugenzi nkunda cane yitwa Bitri. Ni umugenzi kuva kera kandi anashigikira mu bikorwa vyose. Apa uwo niwe numva nshimye kuvugira hano imbere. Ama Insolite ni ukutakigwa nk'uko tuvyifuza, et surtout kuri bamwe uba witeze ko ubufasha cane. Ugwaruka nkanje nico nifuza kugungura nuko imbere ya vyose nuko ndi umukirisu ndakijijwe. Ugwaruka nkanje rwamenye Imana kandi ruriko rurayikorera nukurufasha kugwereka yuko bishoboka gushika ku ndoto zawe, apana biciye gusa mu kuvuga ariko biciye no mu gukora, kuko igihe ico bakunze kuvuga ngo igihe c'Imana si igihe isaha iriko irakubwira, si n'igihe calendrier iriko irakubwira, ariko ni igihe ukwizera kwawe kumatanye n'ibikorwa kuriko kurakubwira. Nta na kimwe muri ivyo. Okay, ico wahanura
umuntu wese yifuza gushika kure MP kuri wewe ni giki nuko umushaha w'umuntu ushoboye gushika ahantu hose bimatanye n'ubumenyi afise. Donc akarimbi ko nyene ufise nico ubwenge bwawe buriko burakumvisha yuko ufise. Ndafise amaproje menshi ari inyuma gatonya agiye gusohoka, ayandi yaratanguye kuja mu bikorwa, kuja habona. Hari indirimbo vuba cane nifuza kubashikiriza, indirimbo nziza nizera ko muzokwakira neza, ndanabatumirira kuja ku ma platform kuguma muyiteguriye no kuraba ibindi bikorwa dusanzwe twakorera. Thank you so much, mwagize neza namwe, ndabakunda.